Banywanyi ba We Talk Business nk'uko bisanzwe ni We Talk Business ni kuri ya kaminuza yanyu mukunda cyane, iduha ubumenyi, iduha kwiyumvira ingene ejo hari hameze, ingene uyu munsi hari hameze. Uyu munsi rero ntiriwe ndabatevye, ni Shadow muri kumwe, murabizi muramumenyereye. Uyu munsi nabazaniye umutumire bita Abraham, ni umwanditsi w'ibitabo. Hariho ibintu nshaka kuza kumubaza, twumve ingene avyiyumviye, twumve ingene ashobora kuba yarigeze kuba avyiyumvira canke uyu munsi uko avyiyumvira. Hari ukuntu amajambo akunda kuvuga canke yanditse mu bitabo nakunze kubona yandika, sinzi yuko ari kimwe canke vyinshi amaze kwandika, ariko ndashaka yuko tumuganiriza, umwumviriza. Hari umwuga tumuziko, turashaka kumva icyo awuvugako kugira biduhe kwiyumvira, biduhe naco ico twokora, bidutere intege mu vyo turiko turakora, tubigumemo canke tubihindure, ariko twumve icyo abandi babivugako uko biba bimeze. Reka tumwakire, tumwumvirize. Ndazi ntaza kubura ibitari bike tuza kwakura. Murakoze cyane. Ni Abraham, umwanditsi w'ibitabo bitandukanye mu Kirundi, Umurundi, nkaba ndi umu entrepreneur, nkaba nkunda gukorera kuri kote yo kwandika ibitabo, kandi ndabikunda cyane. Kwandika ibitabo eske ni business? Kwandika nk'abantu bavyandika nko kwishimisha canke kugira nyene baheze imirimo yabo. Ndashaka yuko utwishura kuri ico kintu, hanyuma ndaza kukubaza ikibazo ubundi mwanya. Donc ku kibazo mumbajije ati mbega kwandika ibitabo it's a business. Donc turi mu bihe aho what you say is a business, what we write is a business, donc everything is a business. You can build the business about everything. So kwandika ibitabo ni business. Urinze wiyumvamo ikintu ukunda, gerageza urabe abandi bagikunda, kuko nibo bazoba abakiriya bawe. Donc kwandika ibitabo ku bwanje ndabifata nka business. Ntibura ico bimpa, ntibura ico binyongerera mu byo basanzwe nkora. Donc je ndabifata nka business. Yego, so kwishimisha gusa, so gusohora ivyiyumviro gusa biba biri muri jewe, kuko hariho n'umuntu ashobora kuza akakubwira nti iki gitabo cawe kugira ndakirangure, akakubwira tugira ukirangure kijane. Ndafise ndakidandaza, ndafise abo ndagiha, ndafise ukagusaba uruhusha, ashobora kugitraduza mwemerera, ejo ukazusanga igitabo cawe kiriho kiratembera kuri za Amazon, za Alibaba, ariko barakigurisha. Ugasanga arakiranguye nka $1000, ugasanga inshuro imwe nakaza kukigura, ugasanga ni nka $50. Iga $50 aba ari menshi mu marundi, mugabo aba ari makeya cyane ku bantu bakunda gusoma, ku bantu bakunda kumva yuko bashaka kumva ibintu, bashaka kwiyumvirako cyane. Donc turaronka benshi babiturangura, turaronka benshi babitugurira, cyane abantu baba bazi akamaro kavyo. Yego. Donc it's a business, yes, of course. Ikindi kibazo nshaka kubaza, iyo mu buzima uvuga yuko uruhusha, uba umeze gute? Ubuzima umaze gucamo ukaruha, mu buzima bwari bumeze gute? Abantu bashaka kumenya, iyo umuntu avuze ngo ndarushe, ndaruhutse, aba ameze gute? Iyo nduhutse nuko mba nsinziriye. Inaco niga ku munsi ndashobora kwiha marge ati mu kuruhuka reka zine telefone pour ne pas me déranger. Mugabo kenshi iyo mvuze ngo ndaruhutse nuko mba nsinziriye. Donc yo kuruhuka kwanje no gusinzira. Aho ni kuri kote imwe. Hariho iyindi part nshobora kuvuga nti ndashaka kwiyibagiza yuko ndi kwisi, ndashaka gufata umwanya muto suppose ko ntari kwisi,
ndiko ndiyumvira ibintu bihanitse iyo nkaja mu ishyamba araba ingene amazi atembera nkakura ide arumviriza ingene inyoni imwe ivuga iyindi ikitabira nkakura ide nkumva nkatembera nk'amayororero inkoko imwe ikavuga izindi zikaboneraho ibyo byose bikama kwiyumvira donc aho ibyo byose ni mu makote yo kuruhuka yego ashobora kugenda kureba abantu bariko bararima nkakura ide nkakura icyumviro nkiyumvira ku bintu abantu bafungura ubu ku bintu abantu bafungura kera ukuntu indwara zifata ibiki n'ibiki utwo tuntu twose nkatwiyumvira ko ugasanga sometimes abantu babanditse ibitabo kenshi ntimuze mubone mengo bagenda barivuga ntibaba ariko barivugana baba ariko baravugana nabo cyangwa ugasanga bariko baravugana n'abandi mugabo abandi bo ntibariko baravuga baranasinziriye pedete mugo ugasanga uriko uravugana n'umuntu pedete yanapfuye donc kumva iyo uyu muntu yaza kuba kihari nari kugira iki nari kumuvugisha nk'uku twari kwandikira ibitabo nk'uku twari kugira n'ibintu bimeze nk'uku donc ivyo bintu byose ukabibamo wibereye mu nzira ukumva mengo ushitse wihuse muhira ngo hari ikintu wishe kubera iki wari kumara umwanya munini ya mu nzira wiyumvira ibi ugira ibi ngena abana bakina ivyo byose donc twebwe tubishira muri kote yo kuruhuka turuhukira mu kazi rero ego hagati yo kubaho ufite amafaranga mugo udafite umugambi no kubaho ufite imigambi mugo udafite amafaranga icyo kintu itandukaniro riri he wewe wohitamwo kuba mu buzima bumeze gute hagati y'ubwo buzima bubiri mumbaje muti hagati y'ufise amafaranga no ufise hagati y'ufise amafaranga adafise projet donc umugambi no ufise umugambi adafise amafaranga icyo nohitamo jewe nohitamo kugira umugambi umugabo usingira amafaranga kuko erega n'uwo muntu afise umugambi umugabo adafise amafaranga arashobora kuba muri kahise kiwe yarafise amafaranga mugabo ata mugambi yarafise kuko iyo ufise amafaranga ata mugambi ufise ayo mafaranga ategereza guhera donc rero wa muntu afise projet afise imigambi ata amafaranga afise arashobora kuba yarigeze mu mafaranga akavuga nti narabonye ikosa ryo kubaho ntafise umugambi icyo nakundiye urubuga rwanyu rwa Without Business kuba mwarashyizeho igisata cyo gutanga imigambi kuko nasanze ikintu kimwe gusa gituma umuntu yagisesinga ku mafaranga atarayiwe ni kuba afise umugambi muri banke ntibaha amafaranga umuntu afise amafaranga baha amafaranga umuntu afise umugambi donc jewe ku bwanje kubaho mfise umugambi ntafise amafaranga nivyo nohitamo uko ufise umugambi ushobora kuwiganira umuntu akagenda yumvise yuko kameme hari ikintu muhaye ega hari abantu benshi bakunze kuvuga nti ushize amafaranga ubundi ashize umugambi ngaha abantu benshi bohurumbira kugira iki gutora amafaranga mugabo incabwenge yotora umugambi kuko uyu mugambi ayo mafaranga nimba ari emiliyo uyu mugambi nawe ukaba ari uyu agenda kubwira yuko uyu arashobora gutora uyu mugambi akawujyana muri banki bakamuha miliyoni 10 mugabo babandi bahurumbira wa mu miliyoni ntibashobora kuwujyana muri banki ngo babahe amafaranga miliyoni 10 tanki zire ku bwanje vraiment nohitamwo kubaho ufise imigambi usumba kubaho ufise amafaranga ego ikintu ca mbere ukumbuye ni iki ndashaka yo kutubwira ikintu ca mbere nkumbuye ni kuba mu buzima bw'ubwana donc kuba donc mu buto anivuge ngo kuba mu buto kuko nasanze kuba umuntu mukuru iyo jambo abantu bakwiye kuryoba kuko kuba umuntu mukuru si ukwitwararika wenyine si ukwitwararika ahubwo no kwitwararika imitwaro y'abandi bantu mugabo umwana donc n'umuntu kubera afise papa kubera afise mama
I must eating morning, midi, soir ntegeza gufungura kubera uwo mwana bategeza kunyambika ntibashobora kuza kwemera yuko ngenda ndi gusa noce ndabamaramaza mugabo uri umugabo ubyo uri gusa niwe wimaramaza niwe witera isoni donc mu bintu vya mbere mbaho nkumbuye ubuzima bw'ubwana ubuzima bw'ubutiyo niyumvira ingene vyagenda urozwa uragaburirwa donc everything sumutwaro wawe umutwaro w'abavyeyi bawe ivyo bintu mba numva ndabikumbura mba numva ari sene ndende mba numva donc mengo n'izindi nzozi niyo mpamvu ijya periode yivuyemo tuzoyisubiramo donc mba numva nico kintu ca mbere nkumbura hari abana bo mu gisagara barabatwara ku mashure bagenda babahetse abiga muri za materinere umuvyeyi arakwitwararika akagura impuzu zitatu udafise na zingahe bamubwiye nimba wa planifiye umuvyeyi yashize kuri plan yuko aza kugura ikoti bakamubwira amahera y'ishure y'umwana arakenewe aca stoppinga aho nyene donc uzi yuko amakosa abavyeyi benshi bakora baba batanayikoresheje ahubwo baba bayakoreshwa n'urubyaro rwabo kuko donc niyo presibe bariko niyo presibe bariko donc je kubwanje mba numva ubuto ni ikintu nkumbura ubuto ni ikintu nkumbura cane nkumva ndiyumviriye cane gusa mutayimba ukamengo ndicujije impamvu ubuto bwanje bwaraheze nyene kubera nzi yuko nazosubirayo ego ikintu ca mbere utemera muri Bibiliya ni iki hari inkuru nyinshi hari ibivugwa vyinshi hari imirongo myinshi ico wemera ni iki ico utemera ni iki bo first ibintu vyinshi bigize Bibiliya ndavyemera cane ariko nivyo ntemera kandi navyo birahari bo hari inkuru y'umuntu bita umudamu bita Ana bavuga yuko yavyaye Anonada yasamye donc yarasamye inda Anonada mugabo tukaraba d'après biologie batubwira yuko 40 45 50 uba ushobora kuba wo donc uja muri menopause ariko mugabo je nkiyumvira none abantu uyu munsi bamara imyaka ingahe imyaka 70 80 donc kuba umuntu yoheza kuvyara 45 mba numva c'est normal ariko abantu ba kera bamara imyaka 180 nk'akarorero nk'uyu Ana tuvuga bavuga yuko yapfuye afise 27 donc nimba abantu ba kera baramanye imyaka 180 imyaka 190 amajana ngahe cimba numva kuvyara Anonata cimba numva ari ibintu bisanzwe donc gusa nuko ari systeme abantu bakreye zo kutwemeza yuko dukwiye gupatienta jusqu'à est-ce que uyu munsi donc habe ibintu ikintu nabonye kitigeze gihinduka nuko kera bavuga ngo umukobwa ngo arongorwa A18 umuhungu ngo arongora A21 ivyo vyarahindutse ariko ntivyahindutse usanse negative donc novuga positif havyo vyahindutse usanse negative kuko nimba ivyo vyaruka abantu bashobora kumara 100 vyoroshe 120 vyoroshe wamenga uyu munsi kubera abantu bamara 60 50 wamenga ahubwo imyaka yategeza kuba yarigiye hasi bakarongora 15 16 kubera iki imyaka yo kubaho nayo esperance de vie yaragabanutse cyane kubera iki ariko usanga uyu munsi abantu ahubwo a 25 30 ariho bagira iki bubakana nibaza ariko kari ibintu byagiye birategwa n'ibihe byatewe n'ubukene navuga kuko kera baraba yuko umuntu afise inka imirima akaba ari hashobora kwiyumvamo kurongora ubwo uyu munsi siko bimeze uyu munsi umuntu ntarongoregwa donc ntarongora kubera abavyeyi bayimusavye uyu munsi ni wavyiyumvamo ukajya ama dépenses yose usanga ara majorité atava ku bavyeyi ahubwo ava kuri we donc ivyo byose nibaza yuko ari icyo bituma rero hadindira igihe cyo kurongora donc rero icyo ni kimwe mu binyoma maze kubana muri Bibiliya aho baza ko bakwemeza ngo
ngo wana ngo yabyaye hano natwe usanga abantu batangaye bajumarariwe donc ukaca usanga amengo n'ibintu vyatari je simba ndabibona yuko ari ibintu vyatari kuko kiriya gihe n'abantu babaye ikintu igihe kirekire cyane ego mu bakiriho bagiye kubaza muri bibiliya havugwa y'abantu bakeya sinzi yuko babaye cyangwa batabayeho ndashaka kubaza mu bakiriho umuntu akuherutse iyo baherutse mu myaka 3 canke mu minsi ngahe cyangwa mu mezi angahe iyo baherutse kuvuga ikintu ukavuga nti iki kintu kirankoze ku mutima ninde yavuze gute ico kibazo ati mu bakiriho umuntu aheruka kuvuga ijambo novuga yuko ryoba ryarantangaje hari umuntu ndandamuramutse cyane n'umuntu ku mbuga bamwita Popoki niwe brand w'iri jambo kazima Imana inkunda ni yarigeze kuvuga ijambo donc n'amajambo akunda kwandika ku mbuga ziwe ni ijambo ryantangaje cyane ryanguye mu matwi ndaryumvira ko cyane iransiga yavuze ngo niwabona umuvyeyi niwabona donc umwana atazwe ngo nyina we wazobazwi cyane nyina we wazoba ari kirangirire donc nivyashika umukobwa runaka akibaruka umwana akabura se wiwe ati nyina wiwe uzomenye yuko azoba ari kirangirire azobazwi cyane no kuvuga azoba yaragerageje kwiyumvira uwo wabara mubyaranye yarabuze no kuvuga azwi kuvuga ngo wazinanye n'abantu bose beshi azwi n'abahungu beshi yajyamanye n'abahungu beshi donc no it's my friend yavuze iryo jambo soma beaucoup inspiré soma beaucoup touché jampaye kwimvira cyane kandi nagiye gutora icyo yavuze binduhije kubakunda gukoresha Twitter azamukurikirana n'umuntu akunda kuvuga amajambo ari mu bwenge yego ubuzima bwa mbere wewe witaye uko ari ubwa mbere bwiza uvuga yuko ari ubuzima bumeze gute umuntu ababayeho gute ubuzima bwa mbere bubi ni ubuzima umuntu ababayeho gute ni ubuzima bumeze gute ikibazo cya nyuma mumbajije kivuga ubuzima bwa mbere bwiza n'ubuzima bwa mbere bubi ubuzima bwa mbere bubi no kuvuka kuko iyo umuntu apfuye bavuga ngo anyway ubuzima jewe ndapringene ndavyumva ubuzima bwa mbere bwiza ni gupfa kuko bavuga yuko gupfa no kuruhuka ubuziraherezo mugabo kuvuka naho no kuza mu bibazo donc ubuzima bubi bwa mbere ni kuvuka no kubaho ubuzima bwiza nabwo bwa mbere no gupfa kuruhuka niyo mpamvu iyo bamwe baba bari kubararira sinibaze yuko wapfuye nabo bari kararira uko abaruhutse kandi abaruhutse ubuziraherezo kuko anashima igihe Yesu bamubaza igihe donc yarababajwe birengeje yavuze ngo igikombe kindengana ariko ntabwo yavuze ngo mbabajwe niyo ngiye kuko iyo ugiye kuruhuka ugiye kubareza ugiye imihangayiko yo kwisura isezeye nta muntu muzosubira gushwana nta muntu uzosubira kukurihirira nta muntu uzosubira kuririra nta muntu uzosubira guhangayikira ngo nambara iki ufungura iki iyo miruho yose yo kwisi mwahuriyeho uwisezeye fete niyo mpamvu gupfa mba numva ikintu cyiza cyane rwose ikintu abantu batishimira ava mugani baza yuko bishimira bamaze gupfa kuvuka no kuza mu bibazo nyine ahantu wagiriza uvyo utazi ahantu ucibwa urubanza ukabona uri kurarenganya n'abantu babizi yuko uri kurarengana ariko bakabona nta kundi bari bugire kubera presi iri kuri bo ahantu ushobora kurara ubusa kandi umubanyi wawe yabishize muri pubere donc n'ahantu ushobora kubona umuntu ari kararira kubera nawe ibibazo ufise muri cyo umufasha ahantu ushobora kuba umengo wofasha umuntu mugabo
ugasanga icyo wari kumufashisha ntacyo ufise bikagutera agahinda. Donc kubaho nyine ni chapitre novuga ni chapitre gize igitabo c'umuntu. Donc kubaho ni parti imwe uzi yuko uzoseka uwundi ari kararira kandi yarijijwe nuko nawe uri kuraseka. Nahantu uzosanga umwe ari kararira uwundi ari karaseka uwundi ari kararira kandi ari kararizwa n'umunezero nawe ufise. Donc nahantu kubaho n'ukwanka utayifisemo uruhara n'ukwanka kubera wateye imbere kwanka kubera donc hamwe ukankwa n'uwo wagiriye neza. Donc kubaho n'ukuntu nico kintu ca mbere mba numva ntishimye, nico kintu ca mbere mbo munara amagogo. Mugabo nyine kubera batayandi mahitamo dufise utegeza kuvyakira kandi ukiga kubibaho. Ego nico kibazo nuko nocishura ye katushimire tumije dufise uyu munsi. Nibaza yuko uwundi munsi Ibrahim uzotwitaho, pardon Abraham uzotwitaba ukatuyagisha kuri kimwe cyose. Asante sana. Ndumva mengo no gutumira nk'ahantu noba hakoraniye abantu bashaka kubaza ibibazo n'ibi bashaka kumva inyishu zawe bagiye zirankora ku mutima. Tugushimiye cyane. Akajambo kanyuma wobwira abantu wanyu ba Top Business. Ebisabe Très bien. Ndabashimire ingene mwatwakiri hano kuri Top Business. Zina ni Abraham. Nibaza yuko n'ubundi munsi ni mwadutumira nzoza kandi ndabakunda cyane. Narakunze ingene mufata abantu, narakunze ingene muyagisha abantu. Ndabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima. Ndakunda timu ya Top Business. Natanguye kubakurikirana ku biganiro byo kuri Twitter n'ahandi. Ndabakunda cyane rwose. Nibaza yuko uru rubuga mu myaka nk'itatu canke 4 abantu bazaba bafise témoignage ndende cyane rwose. Bavuga yuko ari aho rwabakuye naho rwabagejeje. Mukunde ibitabo nanditse n'ibindi ngiye kubibasohorera mu nyandiko zitandukanye, ariko benshi vuba bazogenda barabisanga kuri za Amazon na za Alibaba. Reka nabasezerane ndababwira ati ciao ciao.